Inshuti namwe bagenzi turabaye ikaze kuri Gisha TV. Iki ni ikiganiro cyacu cya gatatu aho tubandanya turaba igisagara cya New York uko cyubakitse, igisagara kininiya cyubatswe mu buryo budasanzwe, kiri mu bisagara bya mbere bininiya ku isi birimo n'amazu y'ibitangaza, ibisagara bikomeye cyane rwose byubatswe mu buryo budasanzwe. Kuva mu kiganiro cyacu cya mbere, icya kabiri nagiye ndabereka inyubako zidasanzwe ziri muri iki gisagara. Murabe nk'iyi nyubako ni inyubako y'agatangaza. Iyi ni nka ville, ni nk'inyubako y'abatwara igisagara bakoreramo, nk'abavuga ngo ni meri ya Bujumbura, iyi ni meri ya New York. Murabe aha hantu ingene hateye hubatse, murabe ibi bitangaza. Nk'uko nagenda babwira, turabwiye yuko hamwe n'Imana n'umutima w'Imana, Abarundi, Abanyafurika dushobora kubaka ibintu nk'ibi. Tuzokubaka igihe kizogera Imana idushoboze, kuko ari ibihugu bimwe bimwe muri Afurika bitangiye kubaka ibintu bihambaye bishaka kumera nk'ibi bisagara. Yego simvuze ngo ejo cyangwa hirya y'ejo, mugabo ahari abantu byose birashoboka, kuko hari abantu hari Imana. Bisaba gusa yuko abantu bajya hamwe, bakabandanya kwegera Imana no gukorera Imana, kuko Imana niyo itanga ubushobozi, niyo itanga ubwenge kugira ngo bashobore gukora ibitangaza nk'ibi. Rero nk'uko nabwiye igisagara, umuntu ariko araraba ingene cyubatse, abona ubwenge bw'Imana Imana yahaye abantu kugira ngo bashobore gukora ibitangaza nk'ibi. Freedom Tower, Ground Zero, this is your stop. Again, Brooklyn Bridge, 9/11, World Trade Center, Freedom Tower or Ground Zero, this is your stop. Anybody getting off? Next stop, stop 11, Liberty Cruise, okay? Got y'all here fast, right? I want to see some appreciation. Okay. Nobody getting off? All right, wonderful. Uyu ni umudereva ariko aratwereka kino gisagara. Kubaza icyongereza naza ko mwumvise ivyo yavuze. Ariko arasobanura ati aha duhagaze ni hafi ya meri ya New York, igisagara cya New York. Aravuga ati na hamwe hari bya bizu batwitsa haraci imyaka itari mikeya, inkozi z'ikibi zaturitse zigica abantu ibihumbi bishika hafi bitatu. Ni hafi yaha nyene barasubiriye bahubaka ibizu bitangaje. Donc ariko arasobanura ibintu bikomakomeye biri muri aka gace. Aravuga ati Freedom Building, aravuga Ground Zero, aravuga World Trade Center. So rero muri aka karere niho ibyo byose biri. Aka n'akarere gakomeye cyane, karimo n'amazu n'ibyibutso bidasanzwe bikomeye mu gisagara cya New York. Ariko nk'uko mbandanya ndababwira, mbandanya ndabibutsa inshuti n'abagenzi, hamwe n'ububwiza bwose mubona, ububwiza ntibusa n'ubwiza tuzobona igihe tuzoshika muri cya gisagara cyubatswe n'Imana, cya gisagara Bibiliya itubwira yuko ibyo amaso yacu atarabona ngo amatwi yacu yumve yuko ari ibyo Imana yaduteguriye. Murabona ko igisagara cya New York ari igisagara cyiza, ariko ntigishobora, nta n'uwo gishushanya, nta n'uwo gerageza kukinganisha n'icyo gisagara Bibiliya itubwira yuko Imana yaduteguriye. Rero navuze ni iki gisagara kidufashe turaba ubu bwiza buri muri iki gisagara, kandi tugira icyo twigira ko. Ababwiye yuko mu bihe biri imbere muri izi generasiyo zacu, ndizera yuko hari ibyo tuzokora. Mbabarire video iriko irakina kubera ahantu twari dushyitse muri ibi bihe turimo, hari ibyo tuzoshobora gushikako, ariko icyo nizera nuko abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza bacu bazokora ibihambaye gusumba icyo twe twubatse. Rero hari amazu menshi ya leta, urabona nk'aha ndaberetse aho hari amakamera. Iki ni igisagara kirimo amakamera akomeye cyane rwose yo gucungira umutekano w'iki gisagara.
izo zose nizicungera umutekano w'iki gisagara ahantu hose kugira ngo uwinjiye n'usohotse biroroshye ko babona ibyabaye byose n'umwanya byabereye ko bakoresheje ubwo buhinga bwa none. Rero ni igisagara gicunzwe rwose mugabo naho gicunzwe rwose burya igisagara biratubwira yuko gicungwa n'Imana. Imana idacunze igisagara byose ari ibyo gusa, naho abantu baba bakoze ibintu bikomakomeye cyangwa bubatse ibintu bikomakomeye. Igisagara gicungwa n'Imana, ibintu bihambaye byose, ariko simvuze ngo abantu ntibogerageza gucungira umutekano wabo cyangwa ibihugu birahabwa ubwo burenganzira, abantu barahabwa ubwo burenganzira bashaka n'ijambo ry'Imana, ariko icyo nobabwira ni kimwe, ni uko hirya yo gukora ibyo byose Imana yoguma ija imbere, Imana yogumira imbere kuko ari Imana irinda igisagara. Nimurabe aya n'amakaminuza n'amashuri akomakomeye, murabe ingena ngana, ari ibintu bikomeye rwose, biberekana igihugu cyateye imbere, ariko nabivuze yuko natwe tuzobishikako, ntihararengerana ibyo tutazokubaka, abana bacu bazokubyubaka cyangwa abuzukuru, ariko n'abuzukuruza, ariko bisaba ko twebwe ababyeyi babo yuko dutangura kubategura, ariko kandi hakiriho inzankano nk'izo twagiye tubona n'izo tugenda tubona, biragoye kugira ngo dushikire ibintu nk'ibi. Birasaba yuko tuba mwene mugabo umwe, tukabyigisha n'abana bacu kugira ngo ibintu byose bazobabikorere hamwe, batarinze kuraba intara bavukamo, imigambwe barimo, imiryango bavukamo, ariko bose bakamenya yuko ari kubikorera igihugu n'Imana. Ariko umunsi umwe tuzobyubaka, kandi ndizera yuko abarundi benshi n'abanyafurika benshi twizera yuko mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere, natwe dushobora kubaka ibintu bihambaye nk'ibi. Nk'uko nabivuze, ibihugu bitandukanye biratanguye kubaka. Ni ukuri hari ahantu hamwe ushika washaka no mu bihugu bibanyi, ukagenda uraba ibizu bariko barubaka, ukumva yuko biteye igomwe. Washaka no mu gihugu cy'iwacu hariho inzu zimwe uraba ukavuga uti ni ukuri ibintu biteye igomwe. Kandi intumbero si ukubaka ngo turiko twubaka gusa ibizu, oya, ni kubera ko muri ayo mazu manini meza haba hari ibyo biriko birakorerwayo. Ibyo biba biriko birakorerwayo bishobora kuba ari ibitaro binini byiza bariko bakorerwa abantu, bishobora kuba ari ishure rinini ryiza tuba turiko turiga, abana bacu baba bariko bariga, bishobora kuba ari ikizu kinini cyiza kirimo bajeje umutekano w'igihugu, baba bariko bararinda umutekano w'igihugu n'uw'abanyagihugu. Rero ni byiza ibintu nk'ibi byiza byubatswe, ni byo gushima, ni byo kuryohera nk'amabarabara yo hejuru no hasi. Ibi byose biva mu gisagara kimwe bija mu kindi, ubona ko ari ibintu bidasanzwe. Urabona nk'umunsi kuri po ntahangwa tuzokubaka ibintu nk'ibi, po muha amabarabara aca hejuru no hasi. Ibi byose ni byiza, byerekana iterambere kandi bigafasha abantu kugira abanyaruke gushika iyo bagiye mu mutekano ntangere. Iki rero ni igisagara cya New York, turacyariko turagitembera, kirimo ibyiza bidasanzwe, ariko ndasubiye kubibutsa ubwiza bw'iki gisagara na namwe buriye mu bwiza cya gisagara Imana yaduteguriye. Rero reka tubandanye gusenga, tubandanye kurondera mu nyonga z'Imana, tubandanye kurondera mu bwiza bw'Imana, kuko niho tuzoshobora kuzobana n'Imana, tukabana n'Imana iyo bitazoshira, tuguwe neza muri cya gisagara cyiza. Umuririmbyi naribyo mu Giswahili aravuga ngo kwetu hakuna milima wala mabonde, mbinguni amani na raha. Ati wacu nta misozi nta n'ibiyaya, atariki wacu mu ijuru kwa data hariho gusa amahoro, amani na raha, amahoro no kuryoherwa, kuko tuzoba turi kumwe n'umwami wacu, tuzoba turi kumwe n'umucunguzi wacu. Rero ibi bisagara tubone ubwiza, tubyigire ko, tubone ibitangaza ibyo abantu bashobora kubaka. Nimuraba aya n'ama apartment,
namwe murayabona. Mu Burundi twari twaragerageje, nimwibuke za apartment zo muri quartier 6 niho nakuriye mu Ngagara, hariho izasokabu n'izindi ucugereranya nizo, urabona ko hari ubutandukane. Mugabo naho hari ubutandukane, urabona yuko natwe tuzobishikira, kuko nabivuze ngo ni henshi muri Afrika uyu munsi, mbere na hamwe mu Burundi cyangwa n'ahandi mu karere, mu Rwanda, mu Bugande, muri Kenya, za Tanzania, kubona ko ariko arubakwa ibintu bidasanzwe. Mugabo urumva turacyari inyuma, mugabo ntitwokwihebura kubera ko tuzobishikira, tuzobikora, kuko n'aba ntibabivukanye barakoze, bahuje umutima n'inama. Rero natwe ntitwahuze umutima n'inama, ntaco tutazoshikira. Imana ibahe mwari kumwe na Pasiteri Diamond mu kiganiro cya gatatu. Imana ibahe